azwi kw'izina rya Sinzi, umukenyezi yatowe ikiziga mu mpera y'iyindwi turangije inyuma y'ikambi y'impunzi ya Nduta. Abarundi bo muri iyo kambi bavuga ko ico kiziga basanze caciwe umutwe. Bamenyesha ko uwo mukenyezi hari haciye igihe bamurondera kuko bamuheruka agiye gusenya na bagenzi be mw'ishamba riri hafi y'ikambi ya Nduta. Uyu murundi wo muri iyo kambi arabitwiganira. Barabafata bashika batanu n'abamama babiri, ariko uwo mumama umwe abantu baciye baza kubiruka babirutse ko uwo mumama ataratemba, acategwa n'icyatsi ataratemba, atemvye acamera nk'unyigira aho hantu, nabo babandi baca barabandanya. Rero nimba baragarutse bakamufata, uwo mumama ntiyigeze asubira kuboneka. Ayo masoko yacu avuga ko abarundi b'impunzi iyo bagiye gusenya, iyo bagize Imana ntibicwe ngo zina mukenyezi afashwe bamufata ku nguvu. Hariho n'abandi bari bagiye gusenya, barabamama bafise utuyoya niho bari bafubyara, ariko bawubera atakundi kugira baje guhiga udukwi dushobora gufasha umuryango. Barashoboye kugenda barashikayo, ba bantu baca basanga bababundiye barabafata. Icyo baciye bakora ngo kubera bari bafise utwo tuyoya ngo bababajije ngo abana bamaze amezi angahe, baca barababarira bati bamaze indwi, baca babona kubareka. Bababwiye bati mwebwe ntimwari kutujana bafashe ku ngufu, tugirira imbabazi utwo twana twana. Abo barundi basaba ko boronswa inkwi kugira bashobore guteka ibifungurwa vyabo canke bagakingirwa iyo bagiye muri ayo mashamba kuko bahabonera amabi menshi atagira izina.